Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. Igo biri kuri Web TV utigirishije si wabishizeko jewe igo oya nukuri basi kanyenyeri kugira uvyemere ko atari jewe reka ninjire kuri YouTube ndakwereka ikintu post ya nyuma mperukira ko nukuri Okay nyereka ndabe nta nuko ndayaccidako wamaze no kunyimaxe Pardon Yo Non, Seigneur, pas ça. Yo, Igo, kawaii. Yo, basha konti yacu yabaye pirate. Ça Vyahavuye bigenda gute? Je nibaza ko presque byose twabivuganye. Twabivuganye. Tukana ni février ya band yacu zo ari one love. Ego vraiment cyane monsieur B. Gusa twora umumo wese kuri hora afisa akayiverifya neza ko takibuze. Justement. Il rero ni réunion ya nyuma. So en tout cas nibaza ko vraiment ho afise ico yokongera ko abivuga kiri kare. Dasha. Sinzi ntacho afise no. Jewe kubinyerekeye. Asha vyose biri sous contrôle kabisa. Gipe. Attention rero wewe. Asha ufise ibintu bikomeye cyane. Mujya komisiyo ya materiel. Asha ifise akazi kenshi. Ndabizi. Ugabo vema. Urazi ko ntubikora ndumwe. Abo njejwe. Mwose arazi cyaro ndera sivyo abahungu. Sivyo nabone. Nibyo. Aho ni sawa. Urumva aho ni one love kabisa. Si turero mucunge rero umwe wa t-shirt. Asha ntaza ducereze ndagusaba. Big Jam. Akazi ni jewe nyine ndakikorera. Asha. Aho Mube niyo narindi kandi asa n'ubugira heze. Aho ni sawa. Gipe. Sawa. Uraba wararavye neza asha ntaducemo ngo akore karite ya fake. Abagenda bazi. Tekana. Hajya hano ndahizeye wa. Ndahizeye cyane. Sawa. Echantillon ni nyene twumvikanye. Aho ni sawa ndumva ko tuzotura show kandi. Aho ni bon. Nadia. Oya. Je banzo ndindira gatabo imfashe katemazi. Awavugiye tuza tubona wuma. Merci beaucoup kabisa. Asha naje nari nyotewe gabana. Asha. Emwe ndabira abandi bana ashangu. Mbe Nadia. Aho bibaza bijya mwenyena nyotewe. Ari uratangwe. None se yagirishije inama. Urabona wingenda yagutomesha. Oya ni sawa. Nariko ndivyinyira sha Nadia. Ntari. Merci beaucoup Nadia. Merci beaucoup. Rero nakunda kubwira nti wewe ujejwe protocole sivyo uraba rero abashitsi biteka ukabaha ibibanza vya bien yego mana yanje ngina liste naramaze kuyigira kumenga nufitiye confiance bibi oya ni nishise kwibutsa kwibukanya sivyo none kugira ngo urubanza nyine ruzoba ari walo yego cyo ni Jam ukuntu twaruteguye ashije mbona so ibintu by'amavuta byabyuye kabisa mbenda kubaze ubwo hari umuntu yoba yaributse kwibutsa akanyenyeri kugira zo bicise kuri Web TV. Wigerezaho bija. Ico naragihejeje. Okay. Kandi rero yaremeye ko azoza. Okay. Naho konti yiwe yabaye pirate. None yarabaye pirate wumva azobicisha hehe. Ya nta kibazo Nadia. Yambwiye ko yibaza ko azogira ibintu byarasubiye mu buryo. Okay, aho ni bon. Aho ni one love numva ko ari bon. Je numva rero atacho dusigaje. Ego, gisigaye ni kimwe gusa. Twagushimira mu kugwa kandi gacupa kama. Asha, naje kuvuga no. Asha birangora cyane no kwibara. Merci beaucoup Nadia. Wowe yo bagushira muri service. Uhavuye kuma kuri table imwe. We gipe. Wewe na makino ni wewe ni ibi. Umviriza rero bashe sivyo. Umwe wese rero atangure ku perfectiona ka voice kiwe. Tujye tubakorera kantu ku munsi. Bisa. Turabishoboye. Akaruka bien. Umviriza pigije. Il faut que duhindura mind y'abatumire wangu. Urabona ko ubu bitifashe neza. Nicyo nashaka kuvuga urumva. Ubu rero murabona yuko hari cuka nyene kitameze neza kubera nyene ya disparition ya bato na yatanta kuri Toyo. Yego. Twebwe rero murumva ko dufise double mission. Gufetana ife yacu no kuruhurira imitima y'abanyarusange. Nico kweri.
cyo kabisa kandi nta nkeka tuzobishikako nukuri je ndavyizeye ni one love aho shamwami hamagara wewe uri bitumwa ko kabisa je natuzwe no kugamburuka wa mugabo ntiwambwiye ngo nyaruke ndagushimiye cyane osegori muri bake ubahiriza umwanya ubu naramaze gutahura ku mwanya n'amafaranga afundi nta blague nawe nshaka tumuri kuratera imbere ku muri ndoshimishije reka nugare twende ego ushaka ko ndagutwara Simba bisaka yawe yabaye irakomeye mugabo nshaka kugenda niyo moto yiwawe yego wewe ishoboraga wa mugabo oya ntayo ubugishobora ndaza kugerageza antukameruka moto basha kera cyane kabisa imisi irahaciye mugabo habavye ariko ubu habavye none habavye gute wabuze igitoro no bamwibura igitoro kwe cyanaje nari gutanga we biriko birabirusangi ntabyo ubona ivyo kubuza kugenda n'imodoka kiretse ubimbari ivyo nibiki reka urugo rw'abarengero ruri kururaba wewe ntagubona mbega ibintu abaseruko bariko barakora wewe ntubona ko biteye ubwoba usanga wirirwa urumviriza ibihuha vya hani rusange ibihuha y'amara yewe gahewe yoyo ni yarayatswe bijya bwato wewe ubona ari biki mugabo ivyo bwato nibaza ko ataho bihuriye n'ivyatoyo ubutiki bibasha wewe urakomeye cyane doreka guhura gute kandi byose biriko bikorwa abarenge ariko mu bwato harimo n'abaseruko noneho siho amayeri yabo hagaze nyene aha biriko biboneka neza ko abaseruko bashaka kwigarura igizine ivyo nibaza ko ari ibihuha oya nibihuha kujana nibihuha ndakubujije jewe sinkorera kubihuha nkorera ku makuru yizewe neza none ayo makuru yakuye hehe wewe upfa kumenya ibyo babikorera mu mpisho bibaza ngo ntibimenyekana none aha rero watinya kugenda n'imodoka yawe utinya ko bakwiye none carishora ku macuniro abandonera baraza kurondera imodoka bayibure nta bwenge bansumvye shafundi nukuraba neza he rusange hari bihuha vyinshi ubigiye ko no guhunga wohunga ugati igihugu komoka muhunga jewe kubera ukuri nibarindire ibyo bariko barapanga mu mpisho vuba cyane biraja habona gute warindira uzobibona ego bo turi mu kinjana ca 20 ubuhinga bwarateye imbere vyose vuba murabimenya ndahumiwe nishinze agasieste papa ruranyica no kwimana yomenya ko nkiri mu cumba hoho yo arahevye telefone noneho ndahumiwe allo ndaje ubunyene papa ruru ndashitse n'ukuri ndaje ewa yarise nawe ubanza wumviriza uwo gutelefone yo Sandra ndarose nari nyuma ni papa ruru n'ukwimana telefone kubera natevye ariko jari abo usanga watevye uri kurikora ndazi kudasohoka wowe utipesuye ariko gaye Sandra byakora ni wewe mana we urazi gine nayo ndagukumbuye vraiment no kuri je ndagukumbuye nushobora kwibaza gine ngyoyo no gusaba kuvugisha base subire kukumva gusa yo none uri hega sha Sandra honyene na nimero wakoresheje ntiboneka uri hehe oya ivyo bireke shari banza umbwiye ko mukomeye mwese nico gikuru ego vraiment twe turaho turakomeye ndagusabye umbwire sha Sandra nzofumeza ko kuraba jewe basi urazi kuri umugenzi mugabo mbabarire biragoye no kuri je sinohakubwiye yo nyine urase kumbwira gasha Sandra reka shari umeze neza Sandra ntusigaye ndi nyakamwe gasha wumva nomera gute gasha yo nawe wumva nomera gute mporesha Sandra mpore bizohera ari uri imagine jewe Sandra kubera amakosa yanje nkata umuryango sha na shetani ntiyonyakira oya sha Sandra reka kuvuga uko ega ingorane zarashitse mugabo ejo ibintu birashobora guhinduka sha Sandra
wapi oya wanje nta kigihinduka ibyo nakoze byose nibaza ngo ndiko nkingira famiye none ndabira mburi umwe byose shari Sandra unyumviriza sha Sandra ndagusabye wihangana Sandra oya Sandra reka kugira ndagusabye Junior nawe ntagishaka no kunyumva shari ntagishaka no kumva ijwi ryanje ihangane sha Sandra ihangane ibyo byose bizohera musubire mu bane nka kera tekana no kwinda bigusabye ibyo ntibishoboka nta joro ridaca ntabukiye umugabo wacu Sandra nugukomeza umutima sha je ndazi bizohera n'ukuri numvise ico ndaguhamagariye shari urazi ko ari wowe umugenzi kwisi ngahi rusange yego sha Sandra mbwira niba hari ico ushaka ko ndagufasha nta na kimwe nzobikora mbwira ndagusabye urazi akamaro k'umumama mu rugo cane ku bana shari ndagusabye sha ndagutakambiye uzoza urandabira Colombe na Junior n'ukuri sha Sandra nzobikora wowe nureme nzogerageza ndababe hafi n'ukuri nk'umumama ndabikwemereye uzobukunze cyane sha ingeso mbi batanguye ndazi ko ari kubera ntahari ibi byose ni jewe birumvikana sha Sandra n'ukuri ndakwemereye ko nzokora ibishoboka byose ndababe hafi ugerageze naho bigoye usubire mu kibanza ca mama wabo yabataye bana n'abarira Igo n'ubu ntacu utoye reka yo uyashaka gerageza please nukuri reka ndazi wowe kuzi ibintu vyinshi kandi rega Igo nukuri fuko konti yacu igaruka nakorahora nigira jokone kabizi ashibi mbona biri komplika walayi mane yanje none kabasha nukuri nk'umuntu yabigize vraiment ninde arabandi wisumuheta wa kandi web tv share kanche basi muri Google ndabe ko hari ico no hatora igusha Igo gerageza rega wowe ndakwizeye share hatari vyo mugaye Igo nukuri aho waberengangira n'inzarira kwisha wapi ashama recherche nkaye asha n'umunsi uhera ntariye vyo oya reka nukuri ntabitoye itiro ntiriza kuza reka basi ndakugurira akajugarura amate yo oya banzurindira ivyo vy'amajenda kwereka ahubwo rabibi yo Igo numbarire urabitoye reka vyahaye bazi ibintu bashize kuri kan web tv mana we yo nibikigo reka turabe raba friend yo mana turago Igo ibi bintu nibiki ahubwo aba bantu nasazi ntibakomeye na gato utoyo yishwe n'abaseru ndabira n'ikiziga bashize no kuri kiziga yo Igo neta numva ndiko ndajukumira yo cyego waburanye mana yanje kumwe umuntu ninde yagize ibi bintu yo wabonye ama commentaires arakoragura oya ndagusavye ntabara Igo umvirira ubirabe wewe jewe numva vraiment bitokunda no kusubira kuraba yo bagashira ko nikiziga kwe ndabira nawe ndabira bakemeza ko umuntu yapfuye atapfuye neza numva ndiko ndajukumira umubiri wose yo none nkaba none kariko ndakubata mu abantu bariko bagira ama commentaires yagute kuri ivyo birofu atari bituzi nta bindi barimo aho bajama n'aba crazy walayi erega bigabuye abarengero bamwe n'abaseruko bamaranye batukana reka kumbwira mbwa ndakubwira nuwabishize ko nta kindi yashaka atari kubacanishamwo gusa no kunyononera none bapfa gusimbiranira ko bataraje n'ubwiye nkuru ariyo fe reka ariko uri kuravuga uko uwo mwanya wo kwiyumvira barawufise je kimbabaje gusa nuko babicishije kuri konti yanje iyi ndabira frere ibintu bariko barandika no nta n'ubwenge nabukeye bariko barashiramo erega Igo nukuri imitima y'abantu yarahahamutse kubera ibintu babayemwo muri kahise nuko batahura
ariko kanye vraiment ndavyize commentaires sha ushobona ko kutaronka information zikuye ari ikintu kibi muri societe yacu yabayemo ingwara bien sûr kusanzwe sha iyo bataronse amakuru officiel ibihuha nivyo bica bifata ikibanza uravuga hama sasa rero uzi ko yababajwe na kahise ibikomere bica bisubira kuvyuka oya vraiment ibi bintu barakwiye kubirengera bakabana mu mahoro Shaigor babirengere gute kandi bagendana ibikomere bitigeze bikira sha mugaga kanye vraiment oya birababaje n'ukuri kubona akantu gakomye kose niyo atabara ariko akaca kabasubiza muri kahise vraiment ni hatari ndabirasha none ntidushobora no kubihagarika aha mu kanya bararunda ko nibindi mbega mane yanje ndabigira gute kurindira kumenya iyi vya Canop TV bizoherera tubasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko musanzwe mubimenyereye twibukanye akabazo kari kabajijwe dufatiye ku kiyago ca kanyenyeri na igoro niyihe nyifata ibereye mu menyeshamakuru yarakwiye kugira mu kibano gifise kahise kababaje mu ntererano zatanzwe ziciye ku butumwa bugufi harimo iyo kwa Samuel niyo ndiko batazira Ardent avuka imuramvya mu kibogoye agira ati dufatiye ku kiyago ca kanyenyeri na igoro inyifata ibereye mu menyeshamakuru yarakwiye kugira mu kibano gifise kahise kababaje niyo kwirinda gusubira gukora mu nkovu abashikiwe n'ivyago cyane cyane kwirinda gutanga inkuru yotuma ihungabanya ikibano kandi mu mbere yo gutanga inkuru akiyumvira inkurikizi ishobora kuzana wikinda kwiye gukora no kwirinda inkuru zibugwanko canke zidatohojwe neza kandi yisunge akarangamutima Samuel avuga ati abamenyesha makuru bumvirizwa n'abantu benshi kandi batandukanye ngo vyongeye harabafati inkuru itanzwe n'ikimenyesha makuru kwa rukuri 100%. Cedric wo mu bisoro imunanira nawe agira ati inyifato ikwiye kumenyesha makuru iyakorera ahantu bakomeretse akwiye kugira ubwitonzi mu tanga makuru yatohojwe neza kandi afitiye ivyemezo kugira ntabe ububibugwanko mu mugwi canke mu kibano ni habwa icubahiro Revisi uwo aba mu ntara ya Makamba muri commune Kayogoro neza na neza ku musozi wa Rutenderi akaba ari umunyeshure yiga kuri lycée Bukirasazi intererano yiwe agira ati mu kibano gifise kahise kababaje ngo mumenyesha makuru ategereza kugerageza gutanga makuru atagira gasembwa kandi yatohoje neza ngo kuko yatanze amakuru y'ibihuha bituma haba ukwibuka ibikomere vya kahise ivyo navyo ngo bigatera ukutumvikana mu kibano unaho tubasomera ubutumwa bwaciye ku muhora wacu wa WhatsApp turavuga ndeke kubanza Cyril akaba ari umwigisha ku ishure shingiro rya Kabuga mu Cankuzo agira ati nyifata ibereye umumenyesha makuru yarakwiye kugira mu kibano gifise kahise kababaje yarakwiye kuba imvuga kuri agakoresha imvuga idakomeretsa uruhande na rumwe nyabuna agashira imbere imvugo inwanisha impande zose Sihiyake nawe avuka Ingozi ariko akaba mu gisagara ca Bujumbura agira ati icambere umumenyesha makuru yobanza akumviriza ivyo mumwe wese avuga ngo cyakabiri agaheza akamenya uko abimenyesha atihenze na gato akarungika amakuru atosoye neza ngo kuko bacu mugani mu Kirundi bati witonze amira ibinoze ngo kandi umumenyesha makuru nico abajejwe turangirize kuri intererano ya Ndayiragije Isaac wo mu Ruyigi ibuteze mu mutumba Rugoti agira ati kubwanje mumenyesha makuru yarakwiye kwitondera inkuru ashaka gushikiriza cyane mu gihe ariko ashikiriza inkuru ahantu hafise kahise kabi uyo kwirinda guhengamira ku ruhande rumwe agatanga ihumure kuri bose ngo kuko iyo bishitse bagatanga inkuru idatohoje neza bishobora kuvyura ibikomere vya kahise bigatuma abantu bacanamwo dusubire tubashimire mwebwe mwese mudahengeshanya kudukurikirana twongera dusaba n'imbabazi abo tutashoboye gusomera ubutumwa kubw'akanya katubanye gato mudukundire rero tubashikirize akabazo ku gice mweje ukurikira mbega iyo bishitse ukaronka amakuru akivuto nk'aya ariko aca kuri Canop TV uvyifatamwo gute ndasubiramwo mbega iyo bishitse ukaronka amakuru akivuto nk'ayo ariko aca kuri Canop TV uvyifatamwo gute mukaba mwifuza kudushikiriza ivyimviro vyanyu mutwandikire kuri 61 ubusa 9 eka no kuri wese yifuza igikino Murikira Ukuri kuri WhatsApp atwandikire kuri iyo nimero nyene 61 ubusa 9 aheze yironkera ico gikino kundwi ukurangiza tubibutse ko muhejeje gukurikirana igice c'amajana 8 muri gwa rukurikirane rw'igikino Murikira Ukuri murakoze naho utaha cari gikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru Shikiriza.